Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose. N'umwanya w'amakuru twabateguriye kuri uyu murango kuwa gatatu kw'itariki ya gatanu kwezi ruheshi 2024. Tubazaniye inkuru idasanzwe kandi nziza itashe mu Burundi. Hahejeje kuboneka ikete canke urwandiko rw'umukuru w'igihugu rutangaza inkuru nziza. Muti vyifashe gute? Abahora bakoresha internet iriko irikwega rimwe na rimwe ikaba ibura. Abantu benshi rero mu bice bigiye bitandukanye yaba mu bisagara hamwe no mu ntara zigiye zitandukanye hirya nino, abenshi bita ruguru, internet yabo ntiyakora. Benshi rero bakagura ama megabyte ya limiteri za ekonetero n'ahandi, benshi rero ntakore. Ariko rero muri uyu mwanya ni inkuru nziza. Ikigo Starlink cegukira umurwizatunga akomeye cane kw'isi yitwa Elon Musk cemerewe kuzana internet mu Burundi. Ico kigo kikaba gitanga internet ivuye ku buhinga bw'ibigendajuru canke satellite. Iyo tegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/91 ryo kuwa 30 Rusama 2024 niryo ryahaye uburenganzira ico kigo bwo gukorera mu Burundi. Kubumva icongereza rero hari ibirabana na Starlink vyoba vyaragiye ahabona, ariko tukaza kwibagezaho mu rurimi mwese mwumva nk'abakurikira iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ni inkuru nziza cane dore ko bikija hanze canke ikimenyekana, abantu benshi boba bayishimiye cane ndetse bavuga ko Uburundi bwoba bugiye gutera imbere. Bagakiza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko ikibazo ca internet na communication yoba agiye kugitorera inyishu. Nivyo tugiye kugarukako mu Burundi. Iyo niyo ngingo ya mbere tuza gutangurirako. Turaza kubagezaho kandi n'iyindi nkuru nanone ku rupfu rw'umushingamateka Prosper Manirambona yaye ahitanwe n'isanganya ry'imodoka. Mu makuru yacu aheze twari twabibagirije, ariko tubafitiye inkuru nshasha yerekeye urwo rupfu rwiwe rwababaje benshi. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. 5G mu Burundi canke 5G mu Burundi, se twoba tugiye kuruhuka umuvuduko w'ikwega wa internet? Perezida Ndayishimiye yaherutse kwemerera ishirahamwe ritanga internet y'umuvuduko wo hejuru ryitwa Starlink Services Burundi gukorera mu Burundi. Nkuko rero turisoma mu rwandiko yateyeko umukono itariki ya 30 Rusama 2024. Tubibutse ko mu mwaka uheze mu kwezi kwa Nyakanga 2023 umukuru w'igihugu yari yakiriye abaserukira ishirahamwe ry'abanyamerika SpaceX rya Elon Musk mu vyo rikora ritanga internet yo ku muvuduko wo hejuru. Iryo shirahamwe rero rikaba yegukira mu rwizatunga Elon Musk. Muti Starlink yoba itandukaniye he n'iyindi mihora? Starlink ni umuhora ufise internet y'umuvuduko wihuta cane, uyikoresha ashobora kuronka umuvuduko uri hagati ya megabit 50 gushika ku 200 kw'isegonda. Bari basanzwe rero bakoresha internet mu Burundi, rimwe na rimwe basanga ari megabit imwe gusa. Iyo internet rero yitanga biciye mu bigendajuru bizunguruka hejuru y'umubumbe w'isi, bw'iyindi mihora ikoresha internet ica munsi, bimwe bita fibre optique. Kugeza ubu rero hari ibigendajuru 3,000 bizunguruka hejuru y'umubumbe w'isi bitanga internet ya Starlink. Iryo shirahamwe rero ritegekanya kuzokongereza ivyo bigendajuru gushika ku gitigiri c'ibihumbi 42 bivuye ku bihumbi 3 biriho ubu. Iyo nkuru rero icumvikana cane. Samuel Muhizi ni umunyabanga mukuru mu kigo kijejwe kugenzura gutumatumanako ARCT, avuga ko ivyo bikorwa vyo gushira mu ngiro uyu mugambi wa Starlink na 5G canke 5G ugiye gutangura vuba bwango. Yagize ati urusha ko rwamaze gutangwa, haba hasigaye ko baruronse banyarukana ibikoresho kugira ngo bitangure gukora. Inyuma y'amezi 3 niho tuzoca turaba
aho ibikorwa bigeze. Akaba yongera agira ati umunyagihugu niwe azokwitorera umuhora wa internet akoresha bivanye n'uburyo bwiwe kuko hasanzwe hari imihora myinshi igitanga. Twebwe dufasha korohereza bazana ibituma Uburundi borohererwa. Niyo nkuru rero twari twabateguye, tubibutsa ko rero iyo internet y'ikigo SpaceX ca Elon Musk ya Starlink ubu ikoreshwa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Reka tugaruke kuri ya nkuru y'umubabaro twababwiye ko tuza kugaruka ko umushingamateka Prosper Manirambona yaraye yahitanywe n'isanganya ry'imodoka. Amafoto rero akaba yahanwe muri iri joro ryakeye ku itariki ya 4 Ruheshi 2024 yerekana imodoka yabaye imwe mu gice cayo c'imbere. Imodoka rero yarimwo umushingamateka Prosper Manirambona, shoferi wiwe n'umupolisi ajejwe kumucungera ubuzima, bose rero uko ari batatu bahitanywe n'iryo sanganya ryabereye aho bita kwa Ngendanzi mu Kibogoye, komine Bukeye, intara ya Muramvya. Prosper Manirambona akaba yari n'umushingamateka ukomoka mu mugambwe CNDD-FDD yatowe mu ntara ya Muramvya. Yari yinjiye mu nama nshingamateka muri 2020, akaba asubiriye umushingamateka Emmanuel Niyongeko yari yagenwe kurongora ODECA. Tukaba rero duhojeje imiryango y'abahisi kano kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Hari inkuru rero n'ubundi twabagejeje ko kuri uyu munsi ivuga ku ngingo yafatiwe ababa muri komine Mutimbuzi n'itegeko rya Buramatari Desire Nsengiyumva. Benshi bakibaza niba abashomeri batarekuriwe gupanga inzu. Iri tegeko rero ritangaje ryaraye rifashwe na Buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Nsengiyumva. Mu itangazo rero avuga ko rigenewe abapangisha amazu muri komine Mutimbuzi. Buramatari Nsengiyumva akagira ati Buramatari w'intara ya Bujumbura aramenyesheje abenegihugu bo muri komine Mutimbuzi bafise amazu yo gupangisha ko bibujijwe guhereza inzu umuntu atakazi canke igikorwa kizwi asanzwe arangura, mu ntumbero kandi yo kurwanya amatati yaduka hagati y'uwapangishije n'uwamupangiye no kurwanya abahunga gutanga ikori. Bisabwe ko upangishije n'uwamupangiye bisanzumisha ku mukuru wa zone. Ibi bintu rero ngo birahonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ibwirizwa shingiro riratanga uburenganzira ku murundi wese bwo kuba mu gace k'Uburundi yifuza. Ibwirizwa shingiro ntirivuga ko ubwo burenganzira burekuwe ku bafise ubuzi buzwi gusa. Nimba umuntu asabye gupanga akaba afise avance isabwa, ntaco buza ko umuntu ahabwa inzu. Mu nyuma rero bimunaniye kuriha araheza agasohorwa biciye mu mategeko. Mbega uzoba igishomeri yari asanzwe apanze nawe bazozinduka bamusohora mu nzu apanze? Buramatari ngo gushomera ngo birashoboka gushikira uwo ari we wese, ngo ntabone yaragiriwe ibakwe n'Imana, ngo ntabone ibigega vyuzuye ngo yibaze ko toshobora kuba muri uwo murwi mushasha batoteza. Aho rero gushinyaguriza batagira akazi ngo nyakubahwa ni mu rwiza ibikorwa bitanga ubuzi aho bishoboka, naho mushiraho politiki yo gusahiriza abashomeri. Ndiyumvira iyi nzu bopanga kuri make bikore ukiriye uhambaye kandi ho bizokugora umunsi wisanzura umwe muri abo utoteje. Niko Pacifique rero iba yatangaje birabana no kuri iryo tangazo n'ubundi twabagejeje ko inkuru yaryo. Reka tugaruke mu yandi makuru. Ikinyamakuru magazine Jimbere kivuga ko mu Cankuzo hari igiciro c'ibiraya vy'imbuto ngo bitorohereza abarimyi. Ivyo biciro rero bikaba vyidogerwa kuba birenze, n'ivy'agaseke kabarizwa ku mafaranga 35,000 vy'amarundi kuzuye neza, kandi mu myaka iheze bahora kagurwa amafaranga ari munsi y'25,000 kw'isoko nkuru ya Cankuzo. Ariko rero ababidandaza bemeza ko siguro y'iryo duga ry'ibiciro ifatiye ahanini ku kuba hibonekeje abakenera ivyo biraya ari benshi. Ivyo navyo rero ngo bikaba vyatumwe nuko imyaba yahora igemekwamwo imiceri iriko irategurwa ngo iterwemwo ibiraya.
Uruyigi ngo twisunga ibiciro vy'umunyu kugira ngo duhe agaciro ivyo dukora. Ibi vyiganwa n'abashoreye bijishwa mu mugano canke inganingani mu masoko atandukanye. Ibi navyo ni ibirimwo duseke, intaro, ibitaramuzi be n'ibicamba. Mu gihe rero abarimyi bari mw'isarura ry'ibiterwa by'ubwoko bwinshi harimwo ibiharage, ubushaza, amasaka n'ibindi, barakenera ibibafasha kwegeranya umwimbu, navyo rero bikaba ibijishwa. Abo babijisha rero bavuganye n'ico kinyamakuru Imbere, bavuga ko bahisemo kugwiza kabiri ivyo bahora barigurisha. Rero urutaro canke igicamba kigurwa amafaranga 600 vy'amarundi. Abajijwe n'impamvu baduza ibiciro, bamwe muri bo bishuye ko uretse ko ivyo babikoramwo vyazimvye ngo n'igiciro c'umunyu kirahabura. Umunyu rero upima ikiro ukaba wagurwa amafaranga 1000 mu kwezi kwa Ndamukiza, hagati ubu rero ukaba ugurwa amafaranga 2000 vy'amarundi. Tubandanirize rero ku yindi nkuru n'ubundi iriko iravugwa cane mu gisata c'impunzi. Z'abarundi rero zihoboye kubera ngo ziriko zicugwa bufuni na buhoro mu gukoreshwa ibikorwa vya kavunamfigo. Impunzi z'abarundi zicumbikiwe mw'ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania zirasaba abarongoye leta ya Tanzania, amakungu n'abatwara ishirahamwe HCR rijejwe impunzi kubatabariza ku bikorwa vy'akavunamfigo bariko bakoreshwa vyakozwe ku magenekerezo yo kuwa 27, 28 hamwe na 29 na 30 Rusama 2024. Amakuru yatohojwe n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Burunga Ngarinduta amenyesha ko izi mpunzi zajanwe ku misozi ihanamiye iyo kambi, zibwirwa ko zigiye gutema ivyatsi ariko basanze bajanwe gutema ishamba. Bukeye naho bajanwe bazi ko bajanwe gutema ishamba ariko basanze bajanwe kwimba amabuye ku musozi, barayamenagura bongera bayapakira ibimodokari baja no kuyapakurura. Izo mpunzi rero zikavuga ko ivyo bikorwa vy'akavunamfigo bije gusongera isibe ku magorwa barimo, kuko babikora atakuruhuka n'inzara mu nda kandi batanabihemberwa. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu, mudahwema gukurikira aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, vyose rero niho uza kubironkera mu makuru mashasha araba agezweho. Imana ibahezagire.